iri jambo bavuga ngo perseverance ntishoboka sans la foi. Umuntu akomeza gukora ikintu kuko afise ukwizera kwico ico kintu kizovyarira ubuzima bwiwe, haba mu gukura mu Mana, haba mu kugendana n'Imana, haba mu gukorera Imana, haba mu kuba umugabo canke umugore mwiza. Iyo ndiko ndakora ikintu ndashobora kukibandanya kugikora kuko nizeye umugisha Imana yugariye muri ico kintu ndiko ndakora. Rero birumvikana yuko iyo atakwizera gufatanye n'ico ndiko ndakora, birashoboka yuko ico ndiko ndakora nshobora kugiheba igihe mu kugikora ndahasangamwo intambamye canke nkahasangamwo intambara. Iri jambo perseverance canke gushishikara ni jambo rivuga ngo kubandanya gukora ikintu naho bigoye, naho uri kuragwanywa. Abantu benshi rero iyo bafise ibintu biyumvisemo mu buzima bagomba gukora, bagasanga baragwanywa, bagasanga abantu bariko barabavuga, bagasanga harimo critique, bagasanga harimo kudashigikirwa, bagasanga hariho kutaba encouragé, bagasanga hariho kutabwirwa ngo felicitation, bagasanga abo babikorera ntibariko barashima, abantu benshi barahagarika. Kuko ico uri kurakora cose igihe ari ciza kandi kikaba kijaye n'iciyumviro c'Imana, uzogwanywa, uzogira ingorane zo kubishikako. Nico gituma ibintu vyinshi tubibonamwo umugisha igihe twabishishikariye, naho twariko turahura n'intambamyi zitubuza kubandanya. Ico wahevye Imana yari yarakigutahuje, nukuvuga ngo mu yandi majambo wahevye nibifatanye n'umugisha uzanana no gushishikara ico kintu. Rero rimwe mu buzima bwacu inzitizi canke limite tugenderamwo zihagaze ku kintu gikomeye. Limite tugenderamwo suko Imana yatugize bato, ariko limite tugenderamwo nuko hari ibintu tutashishikariye gukora kandi Imana yari yabishize mu buzima bwacu kandi byari isoko y'umugisha wacu, ariko kuko habuze gushishikara nico gituma habuze no kubona inyungu, kuko utabona inyungu y'ico utashishikariye gukora.